Bagabo n'abagore nta numwe yambwiye ngo ndabereke ingene ndatetse ibi bintu mugabo reka ndabibereke ndazi ko mubikeneye. Bagabo reka ndakubwiza ukuri tangura urondere ivyo ukeneye gukoresha. Jewe ndakubwiza ukuri ndabironde ndabipanga ku rutonde kugira biboneke neza ku ifoto. Hama rero bagabo ukate amakaroti yawe ukubishaka. Nyambuka tabinini binini nta kibazo ntuswane mu makomentare turazi bamwe baronwa loji batazovayo. Bagabo nuko zenda bikase we ukata ivyawe. Hama rero bagabo no musi kwamera kubugari bukira musi ubu rero tugoba tugira amafiriti y'ibiraya. Zenda bikase ukunyene kabiri. Bagabo nuko rero ndabikase ntiwikomplike mu buzima nka Eva kuva muri paradise utariye vyo babikunaniye. Nuko nyene hama nuko ndabikase. Hama rero bagabo ufata yafi yawe rero uyikate uyikure mu ubwenge isanzwe atabwo uyifise mugabo nta kibazo reka nta kubazo tuyongereze nta kibazo irata n'ubwenge ndakubwiza ukuri. Uyikatagure rero buto kugira ibirungo bize kwinzira ngaho hagati. Bagabo hama rero ukata ibitunguru vyawe ukunyene. Aka kantu uze ndaza kubereka ingene tugateka n'ibintuze brokoli naze nuzikatuku. Hama rero utangura urunge ibiraya vyawe wemwe ubirunga kunyuga keyi hama tuzirako n'ibindi birungo nyene vyo gukaranga aka gapwavugo bafyonze n'agapiripiri nyene aka karongo nako karyosa ibintuze. Wibagiye kakamagi kazoduhitana ndakubwiza ukuri baragusubiza mu yingi wanyu iyo bagukuye. Bagabo nuko hama rero bagabo bivange bitubwenge navyo nta kibazo ubivanga uko nyene wewe ugira ivyo usoboye ntugire ibigukomplika mu buzima kuko ubuzima busanzwe buri komplike ntubwongereze. Hama rero bagabo nuko ntugire ususa amazi bambe amavuta igihe uburi guteka intuze y'ibi bitunguru. Tugomba tugire ikintu citwa rereke chutney urasiramwo vinagre nkeyi muri intuze muri ivyo bitunguru ugasiramwo ibiyiko nka 2-3 vy'isukari. Aka nakarungo nakantu bakunda gusira kunjya kugira turyose intuze y'injya utusiramwo ntuze n'iji ya citro uko nyene. Ibi bintu biraryose ngureka ndabibereka bakunda kubiteka mu maresitora nuko babikora. Hama rero tusuka mu tuzi dusushe uko nyene hama tutereka kuziko ubize kuko tutatuza guhindura ivyo bitunguru bitukura bitabiza guhindura karere. Ndaza kubibereka ngaho imbere ni mwitonde iyi video ni iminota 12 gusa ntabwo iza kubakanga. Fata rero vyabiraya vyawe ukubitire mu mavuta ya bitubwenge muri ayo mavuta ndakubwiza ukuri. Ndababwiye ko tugira ifiriti ntukeneye kubiteka ngo uze kubikaranga urakaranga bihire muri ayo mavuta gusa wibuke ugira amavuta menshi yarengera ibiraya uko nyene. Hama rero tufata utangura guteka amakarote tugomba tuze guteka nayo maveji mugabo ntabo tuyasira mwubu utangura ukabiza amakarote. Runga rero ya mboga yataye ubwenge. Bagabo ndakubwiza ukuri wibagiye umunyu baragusubiza iyo bagukuye sindokubesha ndikubaburira ngaha nugirunga neza kugira akaze gufata imbirungo biryohe. Ugiye uko nyene usiremwa aho hagati nyene aho wakase kuko igihe uza kuyikaranga bagabo ize kuryoha neza. Nuko ebagize ifi ziraryoha itirapi iraryoha. Hama rero usireko n'akakarungo wasira mu biraya nta kibazo kuko aka karungo karakunda kuryoha ikihe ugomba koca ikintu cyangwa ugomba gukaranga ikintu aka karungo kararyoha. Urunge neza witonde. Bagabo tugomba kuryosha ibintu muri iki gihe go naho ekonomi iri kugenda ibaba ndakubwiza ukuri iyi si iri kugenda ni Imana ibizi. Nituze turiga ingene tugwiza amafaranga. Ndafise usireko n'akaji ka citro ndafise ama business menshi mwebwe musaka rero kugira kwiga kubizanye na business. Ndafise groupe kuri ntuzeye kuri Facebook muzogende mu nkurikire ngaha kuri Facebook nditwa Janine tuyisabe muvara nta kibazo. Bagabo hama rero ugende urabe twatu mbega nudukinyene bya bitunguru ko vyahiye. Hama rero bagabo ifiriti turabona ko yari itanguye gusha. Bagabo nuko umaze umwanya hamwe nyene igiraya gihira mu mavuta nuko tubishaka hamucu bikurayo utusiramwo ibindi biraya. Murabitahuye nuko twabigize kandi ibiraya birakunda kuryoha gose wabitece ukunyene wabikaranze ukunyene. Burya kwamira ku biraya bitece bifyonze sometimes no kwiryohera mu buzima
bamwe bavuga rero ngo amavuta azotwica bagabo utishwe n'aya mavuta uzotwagwa na Trump sindokubesha bagabo ndakubwiza ukuri ni mujye mwibereho neza ngaha mu buzima simvuze ngo ube careless ngo nturabe ivyurya mugabo bagabo nukwinezereza sometimes birakenewe bagabo hama rero bagabo ucufata ya makarota amaze kubira ucusukamo ya maveji ya broccoli kugira nyene tugire n'akantu kari healthy ntitwojya ibitari healthy gusa murabona vya bitunguru ingene bica bimena ibi bitunguru rero biraryoshe urashobora kubisira muntuze mu kasorori ugasira muri konjerateri uko nyene urabona ibiraya vyari bigeze aho bisha ni mu ntera inkuru mu makomentare rero bagabo ndakubwiza ukuri ndabakunda hama rero gwa rufi rero ucurokereza muri ya mavuta igihe uhezeze guteka ibiraya bambe uheze gukaranga ibiraya urufi gogo rugomba rutubwenge muri ayo mavuta sindokubesha bagabo iminota 8 canke 10 ku ruhande rumwe kugira nyene turonka gakurere keza murabona urufi raba gwadufyuriye n'amaso sindokubesha bagabo aho rurafyu ayo maso arafyunduka sindokubesha bagabo mu kuryoha naho ni danje aho hari haheze nk'iminota 6 nyene ruri ku ruhande rumwe reka duhindure nta kibazo kugira rujya rundi ruhande ruse nta kibazo tuza turahindukiza nta kibazo hama rero ngoma ndabereka ingene bateka gasosi ka barne ufata muri kwa dutunguru wateka dukeyi ugasira mu kandi gasafuriya ukunyene murabibona nuku hama rero ugasusiramo n'akaji kasi kindimu ukunyene kugira tugomba tubiryoshe ngoma ndabereka ingene duteka ka gasosi kamagi kitwa barane bakunda kurya ku mantuzeye mu ma restaurant usiremo rero n'akavinagre gakeyi hama rero ucubivanga bivangane rero ucusiramwo amagi yamwe y'indani 4 ntusiremwo bimwe vyera vy'amagi usiremwo ajya y'indani gusa tujya twa John sinzi nyene ndo bivuga igi ntusiramwo bijya vyera usiramwo gusa bijya vy'indani ajya amagi y'indani y'umuhondo ni usiramwo yonyene hama rero bivange buke kuko nyene ku kariro gake kabaye kuko ntitugomba ko biza bibira canke bishuha gose nukuba kazuyaze ucufata rero margarine amavuta y'inka washongeseze ugenda buke usiramwo buke usiramwo uvanga buke uvanga aha tugomba tugira gasosi kitwa barne bakunda kuyijya kuri bifi bakunda kuyijya ku biraya iyi sosi iraryose kandi iranazimbye muri restaurant baragusahura ku mufuko ndakubwiza ukuri kwishima gusa kandi nawe wo bikora muhira ubona ibintu biri complique hama rero bagabo uvange okay ayo mavuta y'intuze y'inkara arazimbye da nego mugabo kuba ntuzeye kuba azimye si kuvuga ngo batse badusahura reka ndeke kwidoga burya kwidoga navyo ntabwo ari byiza bagabo hama bivange bitubwenge murazi ko vyose ivyo duteka ngaha biba vyataye ubwenge hama rero bagabo ucubandanye usiremwo duke utuvuta ugenda ufyonda buke ku kariro kake kabaye murabona ko ndasize kuri 3 bagabo kuko bishushe gose ntibica biboneka neza ntibiboneka neza bishushe gose hama rero ucuvanga buke kugira nyene ayo bivure nibyo tuba dushaka uravanga ubonye amavuta y'inka baye make ucusiramo amavuta asanzwe ajya ya mbega ntabwo ari amakoto sinzi urashobora gukoresha amakoto apana ajya y'ibigazi turazi ko benshi yabavunye apana y'ibigazi ajya yera nabyene birashoboka kuyiteka najya amavuta yera atari y'inka mugayi ayo y'inka araryoha gose sawa rero hamwe murabona ko vyari bigize meze nk'ibihiye hamwe ucusira mwakunyu gakeyi gakeyi nyene kabaye kugira nyene turyose umusosi bagaturunge neza kandi ibi bintu biraryose biteye ubwoba mu kuryoha sindokubesha baga murabibona namwebwe mugende muvanga uko nyene hama kugeza naho bivyibuha biraza kuvyibuha nyene ugumuvanga usiramo utuvuta uvanga usiramo utuvuta uvanga nuko nyene
hama rero tusiramwo nyene amababi ya pasile kugira nyene duhindura agakurere kuri iyo ntuzeye biboneke neza biryohe. Bagabo nuko usire mwakunyu, wasize mwakunyu hama tusiramwo utuzi dukeye, amazi makeyi kugira nyene ubonye bivyibuse gose tusiramwo amazi kugira nyene ntibivure gose. Aha ndarimbonye umenga vyari bishushe gatoyi kuko bivyuse bica bivana nako amavuta n'intuze n'amagi atandukana, mugabo tusiramwo utuzi dukanye dukeyi. Fata rero akantuze ya gapesto akayiko kamwe canke tubiri, kamwe karakwiye ndibaza canke tubiri kugira tuze kuryosa umusosi ka pesto usiremo akayiko tubiri twa pesto. Hama rero tuvanga nyene bagabo isosi rica riva neza, rica riryoha rikigira kandi ga taste. Murabibona bagabo ibi bintu biri danje sindokubesha, murabibona namwe sivyo ndinda kubabwira ku maso n'ukuri bagabo nivyo mubona. Hama rero bagabo isosi yari ready, ifi yari kuta ubwenge mu ntuze mu mavuta. Bagabo murabona aka gasosi rero karanyaruka ntabwo gateba. Aka ni kamwe bahora babaca ku miliyari no kuri ndakubwiza ukuri. Murabona amavezi yahiye, ibiraya biri ready na vya bindi byose biri ready, hasigaye gukuramo iyo fi yataye ubwenge mu mavuta. Reka tuyikure muri aya mavuta. Uyicurike kugira amavuta avemwo neza uko nyene. Mbona yari igombye kwikompirika utuyigira uko nyene umanzu umare nk'amasegonda 30-40 iri kuvamwo amavuta uko utusira ngaho. Hama uyireke yituza akanya gatoyi nyene hama muce muvyomora. Bagabo twari twarindiriye. Hama rero bagabo ngibi ndabiberetse ivyo twatetse, amafiriti, ka gasosi, twadutunguru, ibi bintu birateye ubwoba mu kuryoha. Murabibona? Reka rero tubisireko ngaho kwisahani. Bagabo uje ubeho neza ngaha mu buzima nta kwikompirika. Sawa rero bagabo mwibuke kunyagira mu makomenti, muzirungikire n'abandi kugira bige guteka aka gasosi. Bagabo ntuze utudutunguru turaryoha rero. Baga nuko rero murabona ko ibintu tugomba tujye twibereho neza mu buzima. Baga vyomore ndakubwiza ukuri ivyo wawe n'ivyo uri uno munsi sindakubesha. Bagabo sawa, bon voyage, mugire ibihe vyiza. Ndibaza nari kubabwira ngo bon appetit. Sawa, bye.